Ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye, muri kumwe na Jerome Kazabukeye. Nagira ndababandanirize ku ntahe, hariho abatashoboye kuyumva neza igice nari ngezeko co ingene nize muri kaminuza, n'ingene nahahuriye n'ibintu bitari bike vyogira umuntu vyigisha ari muri runo rugendo ruja mw'ijuru canke ari no muri buno buzima bwo mw'isi. Je rero ndi mu banyeshuri bari batanu twiga Murore, twashoboye gutora konkuru ya exeta irya ikibazo ca leta giheza amashuri yisumbuye mu banyeshuri 15 twiga mu ndimi. Hama rero nkiheza amashuri kuko nari nize lettre, nari numva yuko mu bintu nakunda harimo icongereza, ndavuga yuko vyiza noca nja kwiga icongereza. Nkiheza rero amashuri naciye ngenda niyandikisha mw'ishuri ryisumbuye ry'inderabigisha ENS, nishira mu congereza ndiyandikisha, hanyuma hageze gutangura niho naza numva ngo natoye exeta. Rero mu bugombe bw'umwana w'umuntu bitandukanye n'ubugombe bw'Imana, rero navuye ngenda ndifutisha muri ENS canja kwiga muri kaminuza y'u Burundi, aho naciye nsanga bampaye igisata ca ISCO, ni ukuvuga ivy'ubudandaji mu bijanye no gutunganya ibitaro, iyo bita gestion hospitalière. Ico gihe rero nkironka narumva ko ntaronse icongereza nkuko nagishaka, nashaka kaminuza, nashaka icongereza muri faculté y'icongereza, ariko ngize ngo ndagira rukuru ntivyakunze. Abantu benshi baca baremera umuvyeyi wanje bamubwira bati woba watanze iki kugira ngo umwana wawe ngo aje muri kiya gisata bamuhaye, kuko ico gihe twebwe abahejeje baca bagenda muri INSP kubandanya, bagaca baronka urupapuro rubemereza kubandanya amashuri. Rero je nagiye ndiga muri ISCO, ariko ntabwo nashoboye kubandanya nkuko nariko ndavyiyumvira muri NSP, vyavuye vyugara mu nyuma. Ariko nagira ndababwire rero ubuzima nabayemwo maze gushika i Bujumbura. Narashitse nshikira ahantu nyene nari mbona ko nshobora kubandanya ndahaba, ariko ntivyakunda, biba ngombwa ko nja gupanga kuja kuba hanze, ndakuva kwipangira. Hama rero kwipangira navyo ni ibintu vyasaba uburyo bwinshi, ariko bourse twaronka ntabwo yari ikwiye ku buryo yari gutunga umuntu akongera akiga neza. Rero nakiriwe n'abagenzi, ahantu twaba turi hanze mu buzima butaba bworoshe bwo muri kaminuza, twiga turonka bourse ico gihe yari 17,000 y'amafaranga y'amarundi twaronka ku kwezi. Ariko nkuko ishirahamwe ry'abanyeshuri biga muri kaminuza ico gihe ASE, twama muri greve kenshi, bigatuma rero habaho ibintu vyo kudukatira bourse, iyo imfashanyo ntiboneke, ikaza nabi. Turagenda rero turaba muri ubwo buzima, rimwe tukakopesha, irindi tukabaka inshuti zikadufasha. Rero jewe ndibuka ko nahavuye ndibuka ko nagiye kubaza umuntu bourse yahagaze, nja kumusaba yuko yodufasha, araheza arampa ibiro 4 vy'ibigori, turagenda turabisyesha, turakuramo
bw'ibigori turaburya, hama nduze muhira niho bambwira bati ati ikintu wokora ca mbere tutaranavyibagira uzorabe ntuzoze kurya imbuto z'abandi, kuko uwo muntu yagiye kuvuga yuko iyo ataba yarirengagije utugori tw'imbuto yari yaribikiye ngo nagomba nicwe n'inzara. Rero ivyo vyaramfashije kugira ngo niyumvire ico nokora, kuko narababwiye mu ntahe ziheze yuko nkiri muri segondere nahora nkora akazi ko kumwa, niho naca ntangura rero kwiyumvira akazi nokora kugira ngo nshobore kuba noronka amafaranga yiwanje, ndeke kuza ndasaba ivyo kurya. Niho rero nagura appareil photo ntangura gufotora, naragenda nkafotora kuri Tanganyika. Ico gihe amatelefone niho yarakiza, hari abatari bafise telefone, nkabaha telefone zanje, abampamagara n'abatampamagara. Amafoto ndafotora menshi cane, arabura abakiriya amwe, ariko ayandi nkagenda ndayaronka buke buke. Rero ndi muri nkiri ngaho muri externe nciga muri kaminuza ntaha, niho hazamwo ibintu vyo gukizwa. Kare sinashobora kumva ivyo bakizwa, kuko naho twahora duharira jewe ntibashobora kuntsinda, kuko nari narabaye muri mariyare, nari narabaye mu ngendanyi, nari umuntu asenga cane muri katolika, ariko nshitse aho hantu niho nabona ntangura kuza gusengera mu bakizwa rimwe rimwe, mu nyuma ncasanga nagiye gukizwa. Nahawe n'ubutumwa n'umuntu, tugenda mu vyumba vy'amasengesho, tugenda turabona. Hama rero ndibuka ko n'Imana yavyinishije ico gihe, kuko narayisenga kanyumva ikintu kihuta kugikora. Twageze kuba rero iminsi ya nyuma yo kuba hanze, ndibuka ko twigeze guha indaro abantu benshi, hama birashika ntibashobora kuronka cotisation, hama baca bazanamwo abandi. Nyuma rero turabona tuti kame umuntu tutasigaraniye amasezerano ntiyogwama abandanya, ntitwoguma tubandanya tudusuma hari abandi batariko barasuma. Niko twiyumvira tuti reka umwe wese aze arimenya undi yimenye. Niho rero ikindi gihe rero nagiye gusenga nk'ibisanzwe, ndagenda ndasenga, ndavayo ku murango, ndagenda ndafungura aho naho nafungura. Hama mpejeje gufungura ngiye kuriha amafaranga, ncasanga nta mafaranga mfise mu mufuko. Kandi ndibuka ko naryamye nka 6:00 z'ijoro, kandi navyutse kare mu 12:00, naryamye inyuma y'abandi, mvyuka imbere y'abandi. Rero sinavyumva rero ingene nashobora kuba nibwe. Nasanze ko amatrase kuri iyo ngodo yanje irimo amafaranga, asanga ntayarimwo. Rero ndibuka ko navuye mfukama imbere y'Imana, ndasenga, ndayiha ikiringo, ndavuga nti Imana, itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri nzobe naronse amafaranga yanje canke namenye n'umuntu yayivye. Niko rero mu nyuma twavuye dutora uwo muntu yayivye. Imbere yuko ya tariki igera, nabona yuko Imana yumva amasengesho. Rero ubwo buzima bwo hanze rero nabuboneyemo vyinshi. Ndibuka nk'ibitero vyigeze kuba ku Musaga, aho naba 2003-4, sinibuka neza itarike, ariko Imana yaradukingiye. Warasohoka ukabona kumva mu gutwi usese rurarenganye, ukagenda imbere ugasanga hari abapfuye bagiye bashike mu gisagara ca Bujumbura, ugasanga umva twamaze indwi yose tumeze nabi, tuja gusuma mu mabotiki umengo twinyegeza, ari ukugenda wunama, ubona amasoro akuca mu matwi, ariko Imana iradukingira. Ico gihe narakirenganye, ndashima Imana yatugiriye neza. Rero mu buzima rero nahavuye mbamwo mu nyuma, maze gukizwa, nahavuye ndabivamwo ivyo gufotora, kuko vyarambangamira cane iyo ndiko ndafotora mu isengero. Nabona mu rusengero ndiko
mbona amapositeri aho kubona abakozi b'Imana, aho kumvira ijambo ry'Imana. Ndibuka ko ikindi gihe nashatse kuba noja kuvugana n'umukozi w'Imana bikanya nka munda, nkavuga ndayisige apareye ndayitware, ninayitwara biboneka nabi, ninayisiga barayiba. Hama rero ncasanga ubwo nyene ntako ndavyumvira, ndavuga nti ibintu vyo gufotora bishobora kunsubiza inyuma, nca ndabiheba. Rero bivanye rero na ca kinini nababwira co kuba nabaye nagiye kuvuga ko nari imbuto y'abandi, nahavuye nimvira ikindi kintu umuntu yakora ayiga kitoshobora kononera ivyigwa. Niho niyumvira kuja kurara izamu. Hariho rero amashirahamwe menshi naciye ncaguramwo rimwe ryatwarwa n'umuzungu. Hari abo twakoranye benshi ngira murabizi muri Figile Burundi. Nagiye rero negera umuzungu ngezweko, arambwira ngo ubwo we ntumunyeshuri? Yego ni umunyeshuri. Ati none ko twe tudahe akazi abanyeshuri? Namubwira je naje ndabizi ko mutabaha abanyeshuri, ariko jewe nzogerageza akazi kawe ndagakore neza kuko naje ndabizi. Je nshaka akazi kandi ndashaka n'amafaranga, ndashaka rero no kwiga kandi byose nzobikora neza. Ndabimwumvisha nawe aravuga ati genda mu bandi nzoraba ingene bizogenda. Niho rero twagera muri formation y'indwi zibiri, turayiheza. Tuyihejeje rero baca bagira kuduha ivyo dukora, kuduha amarore gukora mw'ijoro canke ku murango. Je rero nasenze Imana mu kuja gusaba ako kazi, Imana iramfasha ngezweko baca bacira mw'ijoro, kuko iyo bashize mw'ijoro ku murango nashobora kuja mw'ishuri mu bisanzwe. Munyuma rero ndiyo ico gihe naja muri iyo twavuye mu buzima bwo hanze, nari muri maki, ari amanota ntari nashikije kugira ngo bame indaro, ariko abo twigana ari waciye yemera ko indaro ico bita maki. Twajanye rero gusaba ku kazi, barimwo rero abandi twari kumwe nabo bamaze kubona yuko umuzungu yanyemereye yuko nkora ndi umunyeshuri, niho nabo bimvira kuvuga ko ari abanyeshuri. Ubwo babandi baduforoma niho baciye babakirira nabi, baca babashira ku murango. Ubwo uwo munsi wa mbere nta nubwo bahavuye bakora akazi, baciye bataha. Rero jewe ko nari namvugishije ukuri, Imana ikiramfasha bashira mw'ijoro. Hari ahantu rero twashije dusinya, baca bakubwira ngo usinye ko utari umunyeshuri, ngo je suis ni élève ni étudiant. Umuntu yaca yandika muri dossier, twandika kuri extrait du casier judiciaire twari twadepojemo. Je ndibuka ko naciye nandika ngo je suis pas élève mais je suis étudiant. Uwo muntu navuze ko ntari umunyeshuri wo mu mashuri mato yisumbuye, ariko ko ndi umunyeshuri wo muri kaminuza cyangwa mu étudiant. Nje ndasinya. Wewe yarazi ngo nanditse bimwe yambarira, ariko nari nanditse ivyo kuri kose je ukondi. Munyuma rero ndagenda ndakora ako kazi rero bwarumvikana bwa mbere nta poste bamankorera ku minsi yose. Nategereza gutahana impuzu z'akazi nazitwara mu isakosha, nkashiramo n'amasirapisi yo kw'ishuri. Rero gukura amanote ndi kw'ishuri nagerageza gukuramo neza kugira ngo abanyeshuri twigana batazobona ko ndi umunyezamu ngo bahave bazontwenga, kuko mu bo twigana harimo abantu batonda n'imodoka zabo. Ngira nanje nariko nkora akazi gasuzuguritse ico gihe, n'akazi abanyeshuri benshi batari bwumve, ariko tumaze kujayo ndibuka ko nigishije abatari bake nabo bakagendamwo kugira ngo dushobore kuba twoshobora kwibeshaho. Hariho benshi bavuye bagendamwo, munyuma hafi haza n'iyindi sosiyete yoyo yararimo abanyeshuri benshi n'abaheje kaminuza, ariko ico gihe vyari bisuzuguritse, nta banyeshuri benshi bakorayo bari biga za kaminuza. Rero naragerageza gukora neza, ariko ndibuka ko hari igihe umuntu yabura hashira impuzu, ugasanga ziraye muri toilette, tukarara ku ntebe wicaye. Ego vyaramfasha gusenga, ariko kwiga
naragize ikibazo kuko ntabwo nigana n'abandi ngo nsubiremo ibyo bize, ivyo vyaravuye bituma mu nyuma nanirwa, ariko ndagumiza ko ndakora nongera niga kuko nta kundi nari bugire, kuko nararaba ko noguma ngora abavyeyi kandi n'abariko bigisha abandi bana, ndavuga nti reka ngwane rugabo. Ndagwana rugabo rero ndakora, izamu narimazemo imyaka 5, namaze imyaka 5 n'umunyezamu, imyaka yo kwiga n'imyaka nyene nahejeje gatoya. Mu bintu nabonye mu izamu oya nkiri mu ishuri, ndibuka ko nubwo twananirwa hariho nk'ivyigwa wasanga afise 18 ku 20, 18, 15 canke, ariko namananirwa n'icigwa kimwe c'umuntu yari umukongomani, sinzi abantu bize muri isiko kuba baramuzi, yitwa Cici Ciromba. Yanyihera inota rimwe n'inusu, nadubura akanyongera nkayo. Twagumye ico gihe rero twavuye tumenya mu nyuma hahindutse amategeko yakuyeho ibintu bita society, kuko uronse ikigwa kimwe ukironka munsi y'amanota ndwi wacudubura. Si ivyubuye ushaka kwimuka mukabandanya bikora mu nyuma. Twebwe nawe uri mu wa gatanu nk'abiga amashuri menshi yarakorokera mu wa mbere kubera hari ikigwa kimwe atashoboye gushikana amanota ndwi ku 20 mayo bita society. Rero hama rero narize uko nyene muri ubwo buzima nyene, ntivyanyorohereje nyene kubera ntabwo nigana n'abandi, kuko abandi baja kwiga nanje nka ku mugoroba bagiye gusubiramo nanje nkaja kwizamu nkavyiga ndumwe. Hariho abandi baba baravyize mu masegondere wasanga bariko bamera nk'abasubiramwo, abo baramenye bihuta. Hanyuma rero mu bintu naboneye muri iryo zamu navyo ni ibintu vyinshi cyane. Harya ijoro rigendwamo n'abadayimoni batandukanye, twebwe twarazamu twarabibona, hari ibintu vyinshi bigoye no kuvuga, ariko Imana yaradukingiye kenshi. Okay, reka mfate nk'akantu kamwe kanyoheye mu izamu. Ndibuka ko hari umuzungu bavuga ngo yapfa muri Canada, yabonye amavoka ari ku giti, hanyuma aca tuma umuzamu ati genda ucira amavoka. Aca aragenda acazana isahani n'imbugita rica rikiva hejuru, aca agenda arakata asanga riragumye. Urane amavoka none ashobora mu isoko atego ni aca biterera hasi. Ico gihe rero tugiye kuri iyo poste gukorera y'amavoka twayajya atacamira, twajya itobo ko umuzungu ntiyarakintu yajya, kandi urumva upangishije ntiyagaruka amahera yasanga kuri konti. Aho kantu karanjoheye, ndiko ndimvira ko hashobora kuba hari umuntu ashobora gukora agashika naje gukora hanze atazi igiti c'ipfu nyene bimeze. Ivyo vyaciye binyibitahane nababwira naba nkivuka aho napfukiye navyo bivamo. Okay, ikindi kintu cabaye nkiri mu izamu, haragera igihe hahorerana nuko nja gukora ikibazo ku ishuri kandi ari je niriwe ku kazi ndubu. Sinzi ko vyava ku bakozi baba bashatse kungirira ishari kugira ngo bashobore kungirira nabi, ariko uko vyagenda rero nuko ico gihe twaba dufise amamotorora ameze y'abasirikare, naca mvuga ku kazi yuko nabuzungombora kandi ngomba ngende. Ico gihe ndibuka ko nigeze gutaka akazi 2, naraharura nkavuga niba amezi yari imisi 15 yo gutaha muhira udahembwa, ubwo ndi muri deuxième session navuga nzoba ndayimaze. Twaca nashobora gukora iryo kosa nyene kugira ngo ndabe ko banyirukana iyo misi 15, kuko ikonje imisi 15 ntiyashoboka. Ivyo twari twaravyize mu ishuri ico bita coup d'opportunité. Donc hagati y'ubuhombe woba ufise n'ubuhombe bwinshi wohava utora iki. Rero naca ntora kuba nokwirukana mu misi 15 hako mu ishuri nonanirwa canke ikibazo nogisiba bakasoca bangira mu classe canke nkananirwa. Amakosa ndibuka ko nakoze umengo kabiri, nabikoze nabiteguye
ariko nta ngaruka mbi byangiriye kubera baba babizi yuko uwutaye akazi baca bamusubiriza uwo munsi nyine. Ikintu rero cabaho nuko nyene ivyo vyabaho vyuko abo mukorana bashobora kuba bo kurwanya kugira ngo ntubandanye wiga, ariko jewe Imana yagumye imfasha, narasenga cane ndi ku kazi. Ndibuka ko ari igihe twaba turi kuri poste turi batatu tugasenga mw'ijoro nyene, ko n'ijambo ry'Imana ryavuga yuko n'ubundi niko rikivuga yuko iyo abateramye iyo Imana itarimwo abatebaramye boteramira ubusa. Rero jewe nanje ndibuka ko twasengera ku kazi. Ikindi gihe turiko turasenga ndumva ijwi rirambwiye ngo hagati yo kuwa mbere canke kuwa kabiri muzokwimuka. Ico gihe haciye hagenda umwe dusigara turi babiri. Twarasenze rero hageze turasenga. Igihe rero ndibuka ko namuhaye ubutumwa uwo muntu, ndamuha ubutumwa ndamusigurira ibintu vyinshi, ndamubwira ijambo ry'Imana, havuye hakoroka umuriro wavuye mw'ijuru uramuturira, arasha abogara ko mindura avuga ngo nabarago sengera ndamusengera hama ndumva wakize ngeze mvuze amen. Yavuye akizwa rero ubuye umukizwa mwiza no mu muryango. Nibaza ko uwo mushingira intahe uwo muntu twakorana. Rero ico gihe nabonye yuko nagiye muri iryo zamu Imana ibizi, kuko ico yakoze yarakinkoresheje kubera ndi aho hantu. Ibindi naboneye muri ako kazi ari ndibuka hariho umuzungu, nibaze ko na hano muvuga mu izina bamwe bashobora kumumenya, yitwa Isabella Brick, yari umuvugizi wa Makasiki, yari afise umukozi wa ONU. Ndibuka ko yama agenda ku kazi avuga ngo turamwiba amafaranga, bamwe bakavuga yari umuntu ntiyigenza neza mu bintu wasanga ariko hinjira abagabo abagore iki, aho hantu haba hameze nabi cane kuyo poste ndavyibuka. Rero jewe Imana yarahankingiye urupfu. Ukuntu vyagenze, hari mu masaha 9 z'ijoro niho nagenda ndi muri patrouille ndiko ndatembera mu rugo, nkasanga yasize amafaranga y'amadolari n'amarundi menshi cane, amamiliyoni yuzuye isakosha. Genda yafungura ndaraba nsanga yasize kwibaraza, narayaravye ndajugumira. Hama nca ndavuga nti aya mafaranga ntabwo nayagumiza aho, reka ndayabike uwo turi kumwe ntava yiba ngo bizonjeko. Nca ndayashira munsi y'aho hantu yari yateramiye yacata. Niko niyumvira biranyanka mu nda, ndabura amahoro. Nca ndagenda ndabwira wa muntu twari dusangiye izamu, ndamubwira nti sha nibimwe mwavugana ifite n'urya mugore amafaranga yataye ku ntebe, none je naciye ndayanyegeza. Ubwo rero nzoyamuhejo. Sinzi rero ingene uriya munyamugabo nawe acambwira ati atakesha ati wanyegeza, ati umunsi nzosanga niyasanga habura rumwe na rumwe uzokwimenye je ndakaravye, ati nimba wakoze ko je nzokwigarama. Oro nawe bari ubwenge bwo kugira ngo ngende ndayashire habona kugira ngo aca yiba. Hama nca ndagenda ndayakuramo kubera ubwoba, ndayasubiza aho yarari. Nca ndaza nyamuna aca guma ntera inkuru nca ndasinzira mu saa 10. Nawe asimvye kuyaraba aca asanga wa muzungukazi yicaye kwibaraza yamaze kuyashikira. Ubwo amafaranga ntiyabacika ukundi. Mu nyuma rero mu gitondo nyamugabo twakorana arashapfura, ubona ko yari twaganira kandi yahora ari mu migwi y'abana, no kuvuga yuko no kwica umuntu ntabwo vyari kuba vyomugora. Niho yaguma ashafuye gushangura muretse ngo aragiye. Mu nyuma yarashavuye nyene gose, abona ko atakunda ari burugere, arambwira ati cati wowe bwa bundi turasenga. Ati none nateguye yuko ninayatwara nca ndakwica. Umva ubuye nimva yawe yarabatse. Ni ukuvuga rero Imana yarankingiye urupfu. Yahavuye agenda kubivuga mu bandi twakorana tugiye nko muri siporo,
uvuga ati uyu muntu urakomeye mu mutwe kubona yataye amafaranga nk'aya. Icyo ni ikintu cyerekana ko atabwenge bafise abakizwa. Rero icyo gihe rero ndibuka yuko nabandanije akazi kuri kwamye, hari byinshi nagiye mbonerayo mu nyuma ndaheza kugira mve muri iryo shirahamwe. Habaye umupatro umwe yashatse kuja gukoresha umukozi we, mu nyuma arimvira aravuga ngo ninde noha akazi mu bantu ndiko ndakoresha ngaha. Aca agenda agahamagara umwe akamubwira ati je ndashaka kuguha akazi ariko ndondera umuntu umwe mwizigirwa mu mukorana muzoce muzanana. Agaca avuga ati ni Jerome nta wundi nobwira, ati nzoca mbwira Jerome. Agaca aza akambarira, akagenda nyamugabo agahamagara uwundi agira kabiri. Bari abakozi twari batandatu kuri post imwe, ariko yarabahetuye bose baguma bavuga jewe ko ari batanu. Hama aca arampamagara ndi umwe ati none ko je nashaka gukoresha tubona byo kunda. Aranegosia nca ndagenda ndatanga demission muri ka kazi nakora, nca ndagenda ndamukorera, napfuye ndamukorera umwaka urenga. Twakoranye neza, mu nyuma nahapfuye mvayo haruko numaze kuba kugwanje ndose akazi muri ONG. Navuye rero ngenda ndamukorera, ndagenda ndakora. Hama kw'ishuri naho biba biraheze. Ndibuka ko yanantereye cyane ndamubwiye ko nahejeje amashuri rero ndahejeje byarahuriranye nuko nakakazi ndosa kandi kazo ko mwijoro gusa, kuko ako kandi hari hageze aho nkora ku murango no mwijoro ngenda ndakurakuranye. Rero kubera hariho abantu benshi bansavye ko noza ndagira intahe ngufi, nagira ngo ndabararike mu kindi gice gikurikira c'intahe, kugira ngo ndababwire ingene vyabahavuye bibandanya bigenda n'ingene nahavuye nubaka urwanje. Kugira rero sindabarambire, ndabasezeye naho ubutaha. Murakoze. Yari Jerome Kazabukeye. Nagira ndakwibutse ngo ufyonde kuri s'abonner canke follow, hama ugire j'aime kuri video unayisangiza abandi. Nimba wumva yakubatse wandike muri commentaire ugire icyo tubwiye. Uzobukoze naho ubutaha.